Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro, kaze mu mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye uno munsi agizwe n'ingingo nkuru arizo zikurikira. Ngo nta muntu numwe arikuriwe kugira icari hishije mu mafaranga mva makungu. Ibintu byashikirijwe n'urongo ishirahamwe Olicom Gabriel Rufyiri hari mu nama rukokoma yahuje abakorera mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Ibi rero akaba bivuze mu gihe urwego rwa leta ARCT hari amafaranga rusaba ibimenyesha amakuru kandi rukasaba ayo mafaranga ari mu mafaranga mva makungu. Muri urwo rwego naho nyene baragira ico babishikirijeko. Nayo ibarabara ry'igihugu nimero ya 3 ku gace ka Rumonge Nyanzarake kuruzi Gitotwe mu Karonda haracikaguritse n'ubu bamwe mu bakoresha bakabona ko ibintu bishobora kunyuka, ahubwo bagasaba ko hakwiye gukorwa hakiri kare. Mu kanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka tongere tubahe ikaze mwidonido ryano makuru. Ngo nta muntu numwe arikuriwe kugira icari hishije mu mafaranga mva makungu. Ibintu byashikirijwe n'urongoye ishirahamwe Olicom Gabriel Rufyiri hari mu nama rukokoma yahuje abakorera mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Ni mu gihe urwego rwa leta hari amafaranga rusanzwe rusaba ibimenyesha amakuru bimwe kandi rugasaba ayo mafaranga ari mu mafaranga mva makungu, agasaba ko vyohinduka. Bwa mbere ho no kumenya BRB yaratanze itegeko yuko atakintu kiri mu Burundi ku muntu w'umurundi atoza amafaranga mu madolari. Ico nuva ko ari nk'icaha muri leta bariko barakora. Ni icaha, c'est une infraction. Kuko kirazira ko umuntu ari mu gihugu, mbega abo bantu bayasabwe mu mafaranga mu madolari n'abarundi cyane n'abanyamahanga. None mwumva bo tuzo amadolari gute? Mwe mwumva ivyo bishoboka? ARCT ubwa mbere twaga muri presidence nibaza ko umukuru w'igihugu ariko aravyumva. Niyumvira neza yuko uko ndabivuze nta muntu numwe arekuriwe gutoza amafaranga. Ndabakaruro gasanzwe kugira ngo umuntu avyumve. Amatike y'indege ubu uwe mu kino gihugu, umuntu wese afise passport y'u Burundi atiyuza kuriha mu mafaranga y'amarundi. Ariko uje uri umunyamahanga, ibi bya COVID-19 uri umurundi utegerezwa kuriha mu marundi amafaranga yo kwipimisha bya COVID-19 COVID-19. Rero ivyo byo gukora byo kurihisha amafaranga nibaza ko umukuru w'igihugu amaze niyavyumva baca bihagarika kuko n'amakosa. Iryo tegeko zoba ari kadike kuko BRB niyihagarariye ibintu bijanye na politique monétaire. L'autorité qui est en charge de la régulation kubijanye na mumbabarire umuhagarariye leta kubijanye n'ibijanye n'amafaranga y'agaciro ni BRB. BRB bitwaga mu biro by'umukuru w'igihugu, ARCT itwaga mu biro by'umukuru w'igihugu. Sinzi ko ivyo nibaza ko ARCT itwaga mu biro by'umukuru w'igihugu. Rero nibumvikane ku buryo ata muntu azosubira gufasaba amafaranga umuntu w'umurundi mu madolari. Kuko nakubwiye yuko iryo tegeko kandi amategeko arafise ukuna nyambiyo byahora bigi uvyo byarahagaze. Ubu nta muntu numwe arekuriwe gutoza amafaranga w'umurundi gutoza umurundi mu mafaranga y'amadovize. Nta bintu biza bicinyiza bibuza gukora umumenyesha makuru bigomba kubaho, bigomba kuvaho. Ivyo twebwe dusaba yuko vyovaho kandi twizera neza ko mwumvise ko natemeye yino nama rukokoma ni sinzi ibintu kivuga mu Kirundi jamais sans media. Nukuvuga nta kintu nakimwe gishobora gukorwa atabamenyesha makuru. None mwumva bokora gute batagira uburyo? Ico ni cyambere. Bokora gute bariko barabuzwa gukora ibintu bibazibira ni byinshi twavyumvise ngaha. Nuko leta yokora ibishoboka byose bakaronka uburyo kugira ngo bashobore gukora bidegenza, kuko ari leta erega muri leta bakorera umunyagihugu, namwe bamukorera umunyagihugu. None wumva boca bamubuza gukora kubera iki? Niba
mu rwego ARCT naho bavuga ko ayo mafaranga atozwa hisunzwe amategeko ujejwe ivy'ubutunzi muri urwo rwego akavuga ko ivyo bizohinduka mu gihe itegeko basanzwe bakoresha naryo rizohinduka iryo naryo rikaba risanzwe rifise ako gahaze. ARCT ayo mafaranga ntivuga ko ari make canke ari menshi, ikikora yisunga amategeko, ni ibintu vyanditse mu mategeko na ntaryo niko vyamye bigenda, ubu niko biriko biragenda, kandi mu gihe amategeko atarahinduka niko bizoza biragenda. Ahubwo nimba babona yuko kubera iri koraniro twarimwo ryatanze ivyiyumviro bikuru bikuru harimwo nibibakiye abantu muri iki gisata, bosaba ayo mategeko nimba babona harimo agahaze agahinyanyurwa, ahandi hoho ARCT nta ngorane bibonamo iri kwikurikiza amategeko uko ari. Kandi ikindi no kongera ko nuko bakunda kuvuga ngo n'amafaranga ya ARCT, amafaranga n'ay'igihugu. ARCT yoyo igira amafacture, hanyuma hari ikigo kijejwe kwegeranya uburyo bwa leta cyitwa OBR, nico giheza kikaraba yuko barishe ku mwanya canke bacerewe canke hari abavyirengagije. Byo bashikiriza harimwo ivyo tubona byo bise ishingiro, niko kamaro k'amanama, uko tuza turaje inama n'ingingo mu manama y'ubu n'ayazokurikira. Nibaza yuko bizofata intumbero, biramaze kugaragara yuko hariho ibisata bimwe bimwe byo mu buzima bw'igihugu usanga hakurikizwa amategeko hakirimwo agahazi. Ivyo navyo nta nkeka ko amategeko amaze gusubirwamo agahinyanyurwa bica bigenda nkuko bavyifuza, ariko igikuru nuko twebwe ivyo dukora twisunga icyanditse. Tubandanye nano makuru y'ibarabara ry'igihugu nimero ya 3 mu gace ka Rumonge Nyanzarake ku ruzi Gatotwe mu Karonda, aho ni muri komine n'intara ya Rumonge, rirabangamiwe no gucikagurika eka n'akabarabara k'imfata kibanza kaguma kamanyagurika bivuye ku myuzurira y'ugo ruzi rwa Gitotwe. Bamwe mu bakoresha baganira na televiziyo Isanganiro basaba ko hokogwa mu maguru masha urujana ruza rutarahagarara. Jean Pierre Misago bari twibaza ko bari bagize deviation y'imodoka ko bociye basambura ikiraro bakagikora igigari bakibona hatanguye kubakwa akabarabara k'imfata kibanza deviation mu Gifaransa kuruzi Gitotwe mu ntango za Rusama uyu mwaka turimwo. Abanyagihugu bakoresha ibarabara ry'igihugu nimero 3 Rumonge Nyanzarake bari bizeye ko gusanura ico gice cari cononekaye bica bikurikira vyihuta. Twari dufise icizere yuko ko kumbure ikiraro canke ibarabara ko bagomba banyarutse kubikora, ariko urabona bivanye n'igihe giheze kandi bibara bikoze, urumva twararindiye ko ikiraro bogikora turabura. Tangiye gukorera ibarabara ikiraro bayo ni ibintu bizotebuka, none urabona ibintu mwiyimvura ni hatari kuko nta kuntu. Bari twibaza ko bari bagize deviation y'imodoka ko bociye basambura ikiraro bakagikora igihe igari zo bazorose depanaje, ariko ameza agiye kubindwi atakindi gikozwe. Abakoresha iryo barabara bakagira amakenga kuruja n'uruza rushobora guhagarara umwanya n'umwanya, kuko nako kabarabara k'imfata kibanza amazi y'uruzi Gitotwe yuzura agaca hejuru kaza karatanguye gusambuka, nico kari kashiriweho kitarakogwa. Abanyagihugu babeshejweho nuko iryo barabara rihita bavuga ko nabubatsa ko kabarabara k'imfata kibanza bihenze ku nguvu zako kuziga kaze mu gihe c'imvura. Ibi vy'ifata kibanza bakoze ngira ngo babikoze batarabona uyu mugezi ukuntu umeze. Abagize ico bashikiriza baratabaza hamwe ryo katika, urumva ubuzima bw'abantu bwoca bugira gute, bwoca buhagarara, kandi n'ubuzima bwa leta buhagarara kuko ribarabara rico rifasha muri leta kinini. Regis Mpawe nayo umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi avuga ko ari ugushika muri ako karere intumbero itangwe kwishira hamwe Ciko ry'Abashinwa ryatsindiye isoko ryo gusanura ico gice ca Rumonge Nyanzarake. Hariko harahera imyaka 3 abanyagihugu bo muri ako karere batanguye gutabaza ngo ako gace gasanurwe. Tubananye nano makuru ngo kuba ibidandazwa vy'u Burundi bitabandanya gukingirwa ngo nimwe mu ntambamyi abadandaza b'abarundi bashobora kugira
mu gihe Uburundi beruka kwinjira mu isoko rya Afrika ryagutse ZLECAf nayo umuyobozi ajejwe imigenderanire hamwe na politike mu bushikiranganje bujejwe inzira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Emile Ndigiriye avuga ariko ko adakekeranya ko abadanaza b'abarundi bashobora guhangana niyo ntambamye. Les défis ne sont pas nombreux parce que en matière d'intégration il faut s'y adapter. Intambamye si nyinshi kuko burya ukuja hamwe kw'ibihugu birasaba guhiganwa. Zimwe mu ntambamye twabonye zishobora kuhaba nuko ibidandazwa canke amahinguriro yo hanze ashoboye kuza ari menshi bigatuma ibidandazwa byo mu Burundi bibura isoko. Bisaba ko natwe duca dukora kugira dushorere ivyacu mu bindi bihugu biri muri uyo muryango wa ZLECAf. Yindi ntambamyi ni imitahe minini isabwa. Nibaza ko mu Burundi ibanki y'ugwaruka bije ni abakenyezi zashizweho kugira zifashe. Hari no guteba mu gushiraho ibisabwa kugira uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa ku mbibe borohe. Umuryango ZLECAf rero uje gufasha mu gushira hamwe ibihugu inyuma y'imiryango nka EAC, Komeza na SADC. Uwo muryango uzofasha mu byo guhanahana ibidandazwa mu by'umutekano w'ibihugu, mu bya demokrasi, iterambere ridakumira, ugukingira imico kama y'ibihugu n'ibindi. La protection de la diversité culturelle etc. Nina hano rero kuri ino nkuru duce turangiriza ko amakuru twari twabateguriye uno munsi ndakanshimire mwebwe mwese mafasha kanya ko kuyakurikira. Shimire na bagenzanje bafashije kuyatororokanya mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro.